Mu ntara ya Muyinga bijukiye gutera amavoka ya kijambere ibishobora kugwiza amafaranga mva makungu mu Burundi. Ni mu gihe umukuru w'igihugu ari muri leta zunze ubumwe za Amerika ahaguma abonana n'abanyamitahe batandukanye ndetse n'abarongoye amashirahamwe atandukanye hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nayo ikigo kijeje gucungera ibijanye no gutumatumanako mu Burundi ARCT cyashizeho uburyo abanwanyi b'imihora itandukanye bashobora kuraba umuvuduko wa internet basanzwe bafise muri telefone yabo. Muri Burakeye turaza no kubabwira yavugwa mu makungu hirya no hino, duhereye muri Kongo tugende no muri Israel. Turabahaye ikaze muri Burakeye. Morning Burundi, Uburundi Burakeye. Turabahaye ikaze muri Burakeye yo kuri uyu wa kane, aho tugiye kurabira hamwe amakuru yazindutse aravugwa mu ntara zitandukanye z'u Burundi, i Bujumbura ndetse no mu makungu. Amakuru rero tukaba tugiye kuyatangurira hariya mu ntara ya Muyinga, aho kurima amavoka ya kijambere biriko biteza imbere abatari bake, ndetse ngo bikaba bimwe mu bishobora gutuma amafaranga makungu cyangwa amafaranga y'agaciro mu Burundi yiyongera. Ibisanzwe rero bimaze guteza imbere abagwiza tunga batari bake, ndetse babigize urudandaza rudasanzwe, aho abasanzwe babikora rero ngo baronke umwimbo ushimishije, kandi ivoka kikaba ubu ari gitegwa njabukamazi nk'ibindi gishobora kwinjiza amafaranga mva makungu y'agaciro, nk'uko bishikirizwa nabo basanzwe barima ayo mavoka mu ntara ya Muyinga. Umushikiranganje ajeje ibidukikije rero uburimyi n'ubworozi ariwe Dodico Prosper akaba ashima ishirahamwe Spring Life ryashize imitahe mu kurima amavoka yo mu bwoko bwa hasi ku mutumba wa Kibongera hariya muri komine ya Muyinga n'intara ya Muyinga. Uwo murima rero ufise uburinganire bw'amahegitari 30, ukabamo ibiti 10,000 by'amavoka, ngo bitegekanijwe yuko mu kwezi kwa Munyonyo uyu mwaka nyene hazokongeramwo umwimbo ungana n'amatoni 300 y'amavoka. Kuvomera rero ibiti biri muri uwo murima hakoresheje ubuhinga bw'imishwarara y'izuba mu buryo rero bugezweho, bituma ngo bubahirizwa ibidukikije. Ivyo rero kandi bikavugwa yuko umwimbu iryo shirahamwe rizoronka ungana n'amatoni 300 uyu mwaka. Uwo mwimbu kazoba uzoshogwa hanze, ibishobora kuzana amafaranga y'agaciro, amafaranga mva makungu. Uburimyi rero bw'amavoka yo mu bwoko bwa kijambere yamwe bitaruhere nayitwa hasi, ubwo burimyi rero mu ntara ya Muyinga bukaba bukorwa n'abagwiza tunga batari bake, ndetse no mu ntara ya Kirundo naho nyene hakaba hari benshi batanguye kwijukira ubwo rudandazwa n'ubwo burimyi busanzwe buriko buteza imbere abarundi batari bake. Umushikiranganje rero agacimisha n'iryo shirahamwe ivyo ririko rirakora, kandi akabona yuko ari iciyumviro ciza kiri muri wa mugambi w'umukuru w'igihugu nayambona kazoza y'u Burundi, igihugu kidakenye mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ndetse rero ivyo ngo bikaba bishobora gutuma iyi mbona kazoza abarundi bose bayishika ko byoroshe, nk'uko umushikiranganje abishikiriza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahari muri leta zunze ubumwe za Amerika abandanya agendera ibisata bitandukanye mu rugendo rw'akazi harimwo rero hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho yitabiriye amasengesho yateguwe n'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika. Kuri uyu wa kane Ruhuma 2025 yaragiraniye ikiganiro na David Beasley, yahoze rero ari umuyobozi w'ishirahamwe rijeje ivy'imfungurwa ku isi PAM, aho rero baganiriye ku mubano n'ubutunzi rero uko vyifashe mu Burundi, ndetse no gukomeza amahoro n'umutekano. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yagiraniye ikiganiro kandi na Roger Gentio, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Sterling Merchant Finance Limited. Iryo shirahamwe rero rifasha abadandaza gukora urudandaza rwabo neza, kandi rikaba ryifuza gutanguza imigambi y'urudandaza hano mu Burundi. Si aho gusa rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraganiriye kandi yarabonanye na Anna Valerie Hubert, umukuru w'ishirahamwe Institute for Women's Health, yifuza gushiraho ubufatanyabikorwa hagati yayo na leta y'u Burundi mu bijanye n'ubuzima n'imibereho myiza y'abakenyezi. Mu gusozera rero umukuru w'igihugu akaba yagiraniye umubonano kandi na Peter Pham, umwe rero yahoze ari intumwa y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu karere k'ibiyaga binini, aho rero baganiriye ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu turere tumwe rero two mu bihugu, ndetse no muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Umukuru w'igihugu akaba rero nk'uko twabibamenyesheje yitabiriye amasengesho yo gusengera igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika yateguwe n'umukuru w'igihugu mushasha Donald Trump,
hariya mu gisagara ca Washington DC. Ano makuru tuyabandanirize mu ntara ya Bubanza aho abantu 9 bakomeretse biturutse kwibomoka ry'urushengero rwabomokeyeko abantu mu gihe bariko barubaka umunara. Iryo sanganya ryabereye ku ishengero ry'abametodiste ku mutumba na zone Musenyi muri iyo komine ya Mpanda. Hari igihe c'isaha 7 rero kuri uyu wa gatanu Ruhuma 2025 mu bikorwa vyo guheraheza kubaka umunara nkuko abahasengera rero babivuga ngo kukanyuma vyaciye bisenyuka bakavuga ko byari biteye ubwoba kuko hari hejuru cyane nko ku metero 9. Abari rero ku kivi 10 harimo rero n'ubakurikiranira ibikorwa bakomeretse bakaba rero bariko barakurikiranirwa mu bitaro vya Mpanda. Urongoye zone Musenyi akaba avuga ko iryo sanganya ritangaje kuko ngo iyo nyubakwa yari yubatse mu buryo bukomeye kandi bwa kijambere, yari yubatse mu buryo bwizewe. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata cyo gutumatumanako amakuru aho ikigo kijeje gucungera ibijanye n'itumatumanako ku buhinga bwa none ARCT cyashizeho ubuhinga bushasha bwiswe DECOS ARCT. Ubwo buhinga rero bukaba buzofasha abanwanyi b'imihora itandukanye yo gutumatumanako kuraba neza connection canke umuvuduko wa internet basanze bafise muri telefone zabo bivanye naho bahagaze umwanya wose. Ubwo buhinga rero bukaba ari ubuhinga bwo gushira application muri telefone. Iyo application rero ikazira kwereka uko umuvuduko wa internet baguhaye wifashe, nimba ari umuvuduko wa 2G canke umuvuduko wa 3G 4G n'izindi. Abarundi rero batandukanye bafise amatelefone ajamwo application canke bakoresha internet bagasabwa kuvoma urwo rubuga muri Play Store kugira ngo bagende bararaba, ndetse nkuko biri mu itangazo ryatewe ku mukono n'umuyobozi mukuru w'ikigo ARCT Dr Samuel Muhizi. Ubwo buhinga rero ngo buzotuma kandi abanwanyi bashobora kumenyesha yuko hari kibazo, ndetse amashirahamwe yasanzwe yajeje gutanga internet mu Burundi akazohanwa igihe azoba tubahirije ivyo yiyemeje canke igihe azoba ari karakora amakosa, bikazotuma rero ARCT ishobora no kuyakurikirana vyoroshe. Ivyo rero kandi ngo bikazofasha abanwanyi kugira ngo bagende bamenya uko umuhora wose vyifashe, ndetse na internet usanzwe utanga kugira ngo bamenye yuko umuhora canke umuvuduko wa internet baguze usanzwe uri kugenda ku rugero nk'ubwo bari bawuguzeko. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu aho amashirahamwe yo kuvuzanya atandukanye mu bihugu byose vyo ku isi yari amaze iminsi ari karagiranira ibiganiro i Bujumbura. Ayo mashirahamwe rero akaba yari yahuriye hano i Bujumbura mu nyubakwa za Royal Palace, aho aya mashirahamwe yari kaganira ku cokogwa ndetse no guhanahana ivyiyumviro ku bijanye no kuvuzanya biciye mu mashirahamwe y'abene gihugu, ivyo bita mutuelle communautaire de santé. Aho rero ayo mashirahamwe akaba yarangije ikiganiro bari bamaze iminsi bariko baragiranira kuri uyu wa gatanu Ruhuhuma 2025. Bakaba barangije rero bashima, ndetse abo mwishirahamwe mpuzamakungu OIM bakaba baganiriye n'abasanzwe bari mu runani mpuzanani Economies ndetse n'abari mu runani PAMISAP kugira ngo babandanye bakorana neza, abari mu Burundi ndetse n'amashirahamwe mpuzamakungu asanzwe yakorera mu byo kuvuzanya ku isi, amashirahamwe yo mu bihugu vya Buraya ndetse n'amashirahamwe yo muri Afrika. Aho abo muri OIM rero basavye yuko amashirahamwe yo kuvuzanya hano mu Burundi biciye mu runani Economies ndetse na PAMISAP boja hamwe kugira ngo bagume bigira hamwe ibibazo bitandukanye bijanye no kuvuzanya hano mu Burundi kugira ngo bashikire ubuvuzi bwiza kuri bose hano mu Burundi, nkuko mu bindi bihugu bariko babigerageza kugira ngo babishike ko mu gihe ca vuba. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata cha sport aho Burundi bwasubiye gutakaza urukino rw'ihiganwa rya basketball riko ribera hariya muri Egiputa. Burundi bukaba bwatsinzwe na Kenya amanota 87 kuri 53. Aho rero abo bigembe b'abarundi kazi bakaba bagerageje guhangana nabo bari kumwe bariko barahangana na Kenya kuri no wa gatanu Ruhuma 2025, ariko rero bikaba bakundiye yuko batsinda kuko byarangiye barushijwe amanota 28 yose. Aho ni mu gihe bageze
aho ni mu gihe Uburundi bwaheruka gutakaza urundi rukino aho bwatsinzwe na Egiputa, ndetse Uburundi bukaba bwitegurira urukino rwa gatatu bazokina na Uganda, ariko rero bikaba ibintu bitifashe neza kuko Uburundi butaratsinda urukino na rumwe muri izo nkino mpuzamakungu z'abigeme zo mu karere ka gatanu. Abarundikazi rero bakaba bitezwe cyane ku rukino ruzobahuza na Uganda, barabe yuko botahukana intsinzi yabo ya mbere muri ayo mahiganwa kugira ngo baronke n'amahirwe yo kugira ngo babandanye. Ariko rero abarabira hirya no hino ibijanye n'umupira w'amaboko mu Burundi bakavuga yuko ico bakibitera ari uko batarose umwanya ukwiye kugira ngo babe hamwe, kandi bakavuga yuko abarundikazi babuze amahiganwa hano mu Burundi. Ihiganwa ry'abigeme muri basketball rikaba ritari ku rwego rushimishije ugereranije n'imigwi bariko barahura, ndetse abo bigemere bakaba baragerageje kwitanga, bakaba bariko bakina neza, ariko bikaboneka yuko babuze uburambe muri ivyo canke babuze ubushobozi na tekinike ikwiye kugira ngo bakorane bongere bamenyerane kurusha abo bandi. Kandi abarundikazi bakaba bakoresha ingufu nyinshi ariko bikarangira batsinzwe kubera kutamenyera amahiganwa mpuzamakungu. Benshi rero bakavuga yuko bizoza imbere kandi uwo mugwi utanga icizere kuko ari abigeme bakiri bato, biboneka yuko nibabandanya bakorera hamwe bashobora kuzogera kure mu minsi iri imbere igihe bazomenyera aya mahiganwa. Ano makuru tuyabandanirize mu makungu hariya muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho muri no minsi rero aragacerere inyuma yuko umuhari wa M23 ufashe igisagara ca Goma. Benshi rero bakaba bariko baratahuka mu gisagara ca Goma, ariko kandi ni umuhari wa M23 ibihugu bisaba yuko wova mu turere wafashe kugira ngo hatangure kuboneka amahoro mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kandi leta ya Kongo ikaba ataco irasubira kuvuga inyuma yuko itangaje yuko ariko harategurwa igitero cyo kugira ngo Kongo yisubize uturere ivuga yuko twafashwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Nubwo rero igisirikare cy'u Rwanda umukuru w'igihugu Paul Kagame yabihakana yuko kitariyo, Kongo rero ikavuga yuko itazigera iheba n'akamanyu na gatonya kafashwe na M23 ibifashijwemo n'igisirikare cy'u Rwanda. Ariko rero ni intambara amakungu menshi ariko arasaba yuko buganira, hakaba hitezwe rero inama izohuza abakuru b'ibihugu bo muri Afrika y'ubuseruko, Afrika y'Epfo ndetse na SADC kugira ngo baganire kuri iyi ntambara iri kibera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Iyo nama ikaba izobera mu gihugu ca Tanzania ku magenekerezo y'indwi na munani Ruhuhuma 2025. Ano makuru tuyabandanirize hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, aho umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump rero ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu batanze ikiganiro ku bamenyesha makuru, aho bavuga yuko agace ka Gaza kari karimwo abihevyi canke imigwi y'iterabwoba isanzwe irongowe n'umutwe wa Hamas. Donald Trump avuga yuko kagiye kuja mu minwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Netanyahu rero akaba ari umwe mu bakunzi ba Donald Trump, aho rero baganiriye bakongera bagatanga ikiganiro ku bamenyesha makuru bavuga yuko aka gace bazokagarura kugira ngo nigasubire mu mutwe w'abihevyi. Donald Trump akaba yashimiye cyane abayahudi ukuntu barinze urugabo rero ibitero vya Hamas, akaba ashimira kandi ukungene Israeli ari igihugu gitoya ariko kimaze gukora ibikorwa bikomeye cyane gose. Donald Trump akabona yuko gikwiye kwaguka kikaba igihugu kinini nya mu burasirazuba bwo hagati. Trump rero akaba yumvikanye na Benjamin Netanyahu yuko abantu barenga umuriyoni n'amajana 7 bagiye kwimuka bava muri Gaza. Rero akavuga yuko abo bagiye kuvyigako kugira ngo bazokwimukire muri Egiputa ndetse na Jordan, nubwo ibi bihugu byabihakanye bikavyamaganira kure. Kubwa Donald Trump rero akavuga yuko ibihugu bazumvikana kubijanye n'uyu mugambi, ndetse amakungu rero benshi bakaba barabira kure bongera bakurikirana igikurikira inyuma y'aya majambo atangaje umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ari kumwe na Benjamin Netanyahu umushikiranganje wa mbere wa leta ya Israel. Trump rero agerageza gusigura igituma abanyagaza bakwiye kwimugwa, akavuga yuko ari uko ubuzima bwaho butagikunda, akavuga yuko hasambutse, ndetse akavuga yuko bisaba yuko bahasanura. Hariya Washington DC rero ikazoca igenzura ico gice, ntizokwemerera rero yuko Israeli yohigarurira canke ngo ihagire igihugu caho canke intara yaho.
ariko rero ku rundi ruhande umutwe wa Hamas bakavuga yuko biyamirije ivyo vyavuzwe n'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse na Benjamin Netanyahu bakavuga yuko ivyo ari vyo kuyamiriza batabishima na gato kandi bidashoboka mu gihe bariko bitegurira intambwe igira kabiri ya kagahengwe bahanye. Intambwe igira kabiri rero bikaba ari ibiganiro, ariko kandi ibiganiro bikaba bitari bwatangure, bakaba bari bahagaritse intambara bariko bahanahana imfungwa. Bakavuga yuko ivyo biza bitosekaza ibiganiro aho vyari bigeze canke intambwe y'amahoro yaho yarigeze. Bakavuga ko bidakunda abantu badashobora kwimuka, bakaba biyamirije iyo ngingo bivuye inyuma. Ningingo rero benshi barindiriye ikigiye gukurikira inyuma yuko Donald Trump na Benjamin Netanyahu babonaniye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero Benjamin Netanyahu yarafise n'umutahe mpuzamakungu wo kumufata, ariko akaba yarashitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma yuko Donald Trump arahiriye kuba umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika agira 47, aho rero avuga yuko asanzwe afitaniye umubano mwiza na Benjamin Netanyahu, aho avuga yuko umubano wa Israeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umubano mwiza wo kuva kera kandi bazowukomeza. Turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye ano makuru ya Burakeye yo kuri uyu wa kane, tubipfuriza kugira ibihe vyiza nawe utaha muri Burakeye izokurikira. Murakoze. Morning Burundi, Uburundi Burakeye.